What's popping over there? My name is Biggie from Black FM 4.9. Anyway, karibu cyane uyu munsi twashiye kuvuyaga kuvyerekeye Trace Music Awards 2024. Abona yuko yaraye ibereye Zanzibar aho bita Mora Resort. Anyway, ni Black FM kuri babwiye cha kuri social media zacu wandika Black Media kuri Facebook, Black Media kuri YouTube, cha www.blackmedia.com, mu website yacu kandika kuri radio online books kandika Black Media ugasanga bitandukanye amakuru avugwa mu muziki, amakuru avugwa muri sport, amakuru avugwa muri social life, uzoga misi yose avugwa hose. Cyo tubibabwira social media zacu ziri hajya kugira ngo ushobore kwikena ibige bitandukanye biko ravugwa. Uyu munsi twaciye kubabwira ivyerekeye ndavuga ihiganwa canke awards abantu ko bari dogera cyane bavuga bati twe kukitatumiwe vyagenze gute. Yitwa Trace Music Award. Karibu cyane isameze Black FM. Ejo mvoni rya Biggie. Merci beaucoup. Trace Music Awards kumviki. Trace Music Awards ni awards ikomeye cyane muri nosi nkoma award 10 ya mbere atangwa muri nosi ya ruremwa citsetu mu muziki wacu. Ati rero vyatanguye gute? Trace Music Awards yabaye créé na Trace Group. Trace Group ni shirahamwe ry'abafaransa rimo n'abanyafrika bagiye batandukanye rikora bitandukanye kuri imyidogo kuri bitandukanye business zitandukanye ariko barafisha bise Trace TV isanzwe irimo ama TV atandukanye ama Trace Africa, Trace Urban, Trace nyinshi cyane, Trace Swahili ari bitandukanye. Abona yuko bafise Trace zisanga zibona mu bihugu bivuga igifaransa, Trace zibona mu bihugu bivuga icongereza, Trace zibona muri East Africa, Trace amativa avuga abona muri South Africa, West Africa, North Africa bita pays Maghreb n'agatandukanye. Abona yuko rero uno mwaka wa 2025 abona yuko babikoreye ndavuga muri Zanzibar. Ati rero abona yuko bidoga bigenze gute mu mwaka wahera mu gihe Trace Group yariko irihimbaza imyaka 20 yari imaze ibayeho. Abona yuko bashimye gutangira ubushimwe bwa Trace Music Awards mu gihugu ca ndavuga c'u Rwanda hafi yacu Kigali aho vyabereye muri BK Arena yari ku muso gatandatu itaki 21 z'ukwezi kw'icumi. Abone ko 2023 mwaka wahera no vyabereye BK Arena. Abona yuko ico gihe vyabaye live mu bihugu 180 uvuga ko vyabenga hafi yacu mu Kigali mu Rwanda ariko nta murundi igeze atumirwa muri yo Trace Music Awards. Ariko abanyarwanda bari n'abari bagiye aba Bface n'abandi batandukanye ba Dramati bagiye ba Mipro batandukanye bagiye bitumiye suko batumiwe. Nuko uno mwaka rero naho abona yuko ubu nagiye kubera ndavuga yabereye Mora Zanzibar Resorts mu gihugu ca Tanzania, Zanzibar iri ya Zanzibar. Abona yuko iyo Trace Music Award yali live mu bihugu birenga amajana 2 ubonge ko ibihugu 200 kuri rimwe bihugu amajana 180 vyabaye mu mwaka wahera mu gihugu cy'u Rwanda. Abona yuko iyo Trace Music Award yakica mu ndimi zitatu, indimi z'igifaransa, ururimi rw'icongereza hamwe n'ururimi rw'igiportuguese. Rero Trace Music Awards yabaye ndavuga bayiranshije itariki z'ukwezi kwa 12 2024 mu mwaka wahera of course, ariko itariki 18 z'ukwezi kwa 12 2024 niho hatangwa ama public votes ndavuga gutora biciye kuri public takishwe na tukwe 12 izaki 2023 kwezi kuno kwezi nyene itaki 2026 kwezi gweza. By the way Mora Zanzibar niho hagira iki haba ndavuga ceremony yo gutanga izo award match kwacishiriza kuzo award ngeza zimeze imbeko nza rero kubikora vugwa mu gihe cyo Burundi. This is Black FM 4.9 akondebutsa kandi kusha kugira gukoresha bingo kane canke bingo mu ndome nkuru kuko bironkere amahirwe kuronka amaya menshi cyane ukoresheje code promo yacu muri 1xbet. Juvani rya Biggie nesamize Black FM. Yes, mwavyumvise reka tubanaye tubabwiye vyameze muri Trace Music Award hari mu gihugu ca Tanzania Zanzibar. Ati vyameze gute? Banza ndabwira kwanza category zaje zihari mu vyumva ngeze kwa muziki wacu atagaciro ukuruhabwa mugano kanya. Bamwe mwabidoze wa influencers abamesha makuru baririmbye bakidoga cyane ati mbega kwe kitozo hamagawe mu gihe vyabereye hafi yacu. Imagine mwaka wahera vyabereye mu Rwanda BK Arena urabira mu gihugu ca Tanzania Zanzibar. Ntihanagora kugenda nta nitike ndege bisabwa n'itike y'imodoka
ko wogenda ariko ntitwahamagawe habatswe nimvunya baki yes nuko categories zitandukanye zari zihari muri Choice Music Awards hariho Best Male Artist of the Year, Best Female Artist Song of the Year, Best Music Video, Best Newcomer, Best Collaboration, Best DJ, Best Producer, Best Gospel Artist, Best Live Music, Best Dancer, Best African Best Artist Africa Anglophone abantu bavuga bava mu gihugu c'abongereza iyo bavuga icongereza, Best Artist Africa Francophone bava mu gihugu bavuga igifaransa, Best Artist Africa Lusophone bajya bo muri ndavuga muri West bo muri South, hariho kandi na Best Artist aba mu Rwanda mwibaza ko rurimwo Best Artist Rwanda honyine gusa Rwanda, Best Artist East Africa, Best Artist France and Belgium, abantu bo muri Afrika bakorera umuziki mu Faransa na Belgique, Best Artist aba muri UK, Best Artist Indian Ocean aba muri hariya anye, Best Artist Brazil, Best Africa North Africa, Album of the Year, Lifetime Achievement, Change Maker, Global Artist hamwe na Zanzibar Best Artist. Nuko niko byameze muri zo categories zitandukanye. Aho ubona mwe kwadukwikira bakozi bisamize Black FM abagiye batsinda ni benshi, siza kuvuga bose kubera yuko n'umwanya kwatujana, ariko hanini tuzo kwibanda cyane ku baririmbye barundi baguma bidoga impamvu batahamagawe. Rero abagiye batsinda ndavuga mu makategori atandukanye, ndahera kuri Zuchu yabaye ndavuga best ndavuga influencer mu Best Artist muri Zanzibar, isha gutuma Zanzibar itera imbere gushika yaho imenyekana mu muziki. Ni kategori bashizeho nyene hasanzwe iri muri ndavuga muri makategori bashizeho ko kuba muhagashimwe nk'umurimbyi kazi ava muri Zanzibar nkuko vyabereye Zanzibar nyene bigatuma ateza imbere Zanzibar. Azi yuko amwe manivikazi bakoze amateka cyane mu gihugu ca Zanzibar, ariko na mama wiwe Khadija Kopa nawe nyine bakoze amateka dasanzwe mu gihugu ca Zanzibar. Rero hariho witwa Jose yatsinze nko muri meilleur artiste francophone, hariho DDB nk'uwatwaye trophée y'umurapper muri Afrika yose ni DDB no mwakoze ni wayitwaye muravyibuka. Hariho Tamsi na Timba Paya aho batwaye na Best Collaboration. Fally Ipupa yatwaye nk'umu best ndavuga nk'umuntu yakoze music live. Fally Ipupa. Diamond Platnumz yatwaye agashimwe kitwa Africa Global. Alors Dwayne File yatwaga agashimwe ku meilleur artiste diaspora européen, mu watwaye agashimwe ku mu diaspora muri Europe. L'événement de l'année canke show yabaye nziza mu mwaka ni l'événement yabereye mu gihugu yitwa Lumière France, yabereye mu gihugu ca Nigeria. Chakmena n'amapiano yabereye muri Afrique du Sud. Rema mu artiste w'umwaka babaye Rema, amwe mu DJ yari no mu host w'ijya evenement nyene ya ndavuga Choice yari DJ Bang, niyo mu DJ yabaye mu DJ ndavuga w'umwaka. Tyra niwe muririmbyi w'umwaka hariya muri South Africa. Ni benshi twaza kuvuga cyane, hariho indirimbo Swala Bomb yabaye indirimbo y'umwaka South Africa bucavyumva, aboneka ko n'izindi ndirimbo za abandi gatandukanye nka Kuma Sava, harimo indirimbo nyinshi cyane. Album of the Year ni Haze, album ya Rema kuva muri Nigeria, kumwe n'izina album za I Told Them, hariho ya Burna Boy hamwe na album ya Saki Rungu Boy, hariho Vibration Verse ya Jose kuva muri Ivory Coast cya Cote d'Ivoire. Ni nyinshi. True to Self ya Ghana nibe y'abantu muri Ghana. Best Collaboration yababwiye hariho Best Music Video Made Alaba Rem, hariho kandi Best Dancer Makazi kuva muri South Africa, Best DJ ni DJ Moss Green, Best Hip Hop Artist ni DDB kuva Ivory Coast ngo nababwiye, ariko kandi Best Global African Artist ni Diamond Platnumz. Best Male Artist Rema nababwiye, Best Female Artist Tyra, Fally Ipupa bose nababwiye. Abona yuko Best Artist East Africa
uva ko Diamond yabaye best artist global Africa ariko best East Africa ntiyabaye Diamond yabaye Bien muramuzi kwa muri gihugu ca Kenya mu Sauti Sol utakiriho one ko yakagirwa na Diamond Platnumz nyene kagwa na Joshua Baraka va muri Uganda, Harmonize va Tanzania, Rofnang va Ethiopia, Mario Tanzania, Zuchu Tanzania hamwe na Nandi Tanzania. Best artist West African Anglophone Ida Star, best artist Southern Africa ni Tyler na yake yogiye, best artist Francophone ni Jose, hamwe best Risofo mabizi za Angola za Mozambique za Caven yitwa Chelsea Dinorat, aba best artist mu gihugu cha muri mu bigeme yabaye Nandi mu cha Tanzania. Nuko so yazani vyinshi cyane ni menshi amakategori marufite bakatugasika 29 zari ivyo atandukanye bari mu ngare bivyo biba haba dusha twinshi cyane mu cyo gihugu ca Tanzania sito muri Zanzibar vyabiriye nyene abane ko cyata 2020 gushika 2026 abaye summit abaye debate abaye gatandukanye bavugana ivyeke muziki wabo abamwe bavuga bati why ndavuga twe dafise arena mu Rwanda kafise arena why tutashika kure byagenze gute akaba abandi basaba mu kwigihugu ca Tanzania President Samia Suluhu Hassan kubakira BK Arena nini cyane ivyo kavyagivugwa n'ivyo gatatu kabidogati iyo bitaba yekaba badafise yakafise arena cyabere mu gihugu ca Tanzania indani muri arena nyene iki cyagiye kibonekeza cyane ni kubarizo batandukanye bari kwa performing ndavuga Diamond Platnumz hariho Mario hariho Harmonize n'abandi batandukanye ba performing banandi habonetse cyane yuko gukora live music atari vyabo byabananiye kabisa uracavuga ati bien kuva mu gihugu ca Kenya bavuze bati abatatu bavuga ati turasavye kabisa wewe uzoze kuba muri Tanzania kubera yuko cyatwikishije Tanzania kuba batavye bashoboye na bukebuke reke yongeye guhaga ko cyane cyane ngiye ugarukako ni ku Barundi byagenze gute Barundirira ama comment atandukanye yo kwidogana hariya abana mu Rwanda habonetse ba Bruce Melody nandi batandukanye bagiye gushigikira cyabaye bahamagawe muri Choice Music Awards 2024 yabereye hari Zanzibar Imora Resort atamudi umwe gazatumigwa bamwe bati mbega zindi bozivuzwa kuri Trace abantu muri Trace ntibabona Abarundi mbega aho bigenda gute why tutatumiwe nibyo bitandukanye imyidogo nemye cyane rero ama feedback yagiye aboneka nuko twasanze twebwe natwe bw'iwacu atamuziki mwiza ngo dufise ibyo byashikirijwe na bamwe basanzwe bari mu by'imiziki yacu bamwe basanzwe bari mu ndongozi wanashaka bari mu ndongozi z'abarongoye abandi mu muziki mu gihugu cy'u Burundi bakavuga ati ni mwidoge cyane ariko twe impamvu tuma tutaronka izo invitation cyazashikiye onye abandi bashitse ni kumvo zuko twe muziki wacu quality ya audio sinziza quality ya video sinziza ariko kandi nivyo tuvuga si vyiza cha content sinziza zigatuma tutaronka iyo platform kandi n'ama collaboration ntihadufise ije gato naco nitwidandaza ivyo nimwe vyagiye biboneka bivugwa twidandaza so kundi muri Choice ugira ushikeyo uridandaza harabari ama paquet ugira kurwa ama publicity promotion harabiri ivyo vyose in example nk'u Rwanda ko bashyize ngo best artist mu Rwanda nta n'ikindi birimo majo make Rwanda gwaravuye rwava hasi rugana rariha amahera ndavuga muri Choice avuga ati twe mushiyo kategori y'Abanyarwanda yonyene gusa ariko ahandi wasanga avuga ngo best East Africa best West Africa best South Africa best North Africa ariko twebwe ntivyigeze binabaho basiyashewe no muri nomwe mu gihe tuzi yuko indimbo zacu zivugwa reko ubwa nko mukunzi Sangiza Black FM wibaza iki cyatumye twebwe tutaja muri iyo ndavuga muri iyo competition duhamagagwa nicaye narijya bibaye ijya kabiri bibere hafi yacu ijya byabereye mu Rwanda BK Arena yakabereye ngaho muri Tanzania imagine yasa batatumiye bibere ngaho iwacu eske bizobera muri Nigeria bizo muri South Africa ubwo zotumigwa cyo kibazo so rero icyo gusacu yagira icuvuze ngaho muri commentaire kuvyeke vya Best Music Awards vya Choice Music Awards n'abashikiza vyose ya Sangiza Black FM aho kandi ari big kwa microphone. Thank you so much.